munsi igenekerezo ya 11 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 ishirahamwe ya Joto riramutse risohora igira ikiganiro kubamesha makuru kugira rishirabona iraporo y'ifata kibanza ku matora y'abashinga amateka n'inampuzo za komine vyegeranijwe n'inderetsi z'ishirahamwe ya Joto itariki 5 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Intumbero y'ishirahamwe ya Joto ivuga ati amatora meza niyo shingiro niyo nkingi y'intwari bereye, kwishira no kwizana niyo nkingi yo kubaza agatakazi na muntu, ubutungane kuri bose n'iterambere rirama. Ijambo Joto nk'ijamwe gigenga kandi isanzwe rigwanya ihohoterwa kimwe muntu biganira agatakazi na muntu, yishimikije uburambe bwaryo mu gukurikirana ivy'amatora by'umwaka ryahereye ku mwaka wa 2015, umwaka wa 2018, umwaka wa 2020. Ryararungitse indorerezi zayo mu makomine mu ntara zitanu zagutse z'u Burundi, amakomine 42 zikaba ryarungitse indorerezi 233 bakwiragiye igihugu cyose cy'u Burundi. Izo ndorerezi zikaba zirongowe na Vianney Ndayisaba, umuhuzabikorwa mukuru mu ishirahamwe Joto. Izo ndorerezi zimaze gushika ku rubuga zarabonye ivyagenze neza ndetse zarabonye n'utunenge tumwe tutageze neza ari vya Joto. Ariyo ntumbero ishirahamwe Joto ryasohoye ino declaration, ino communiqué ifatiye kuri raporo y'ifata kibanza kugira ribwire abarundi n'amakungu uko ryayoboye mu gukurikirana amatora. Indorerezi zayo zabikoze uko zari zifise cyo twita formulaire zigenda zirandika ibitagenda neza, utunenge ndetse n'ivyo zishima ku rubuga. Kuri ivyo rero indorerezi za Joto zari muri abo 233 zari zigizwe n'abagore 117 n'abagabo 160. Ni ukuvuga zagendeye ibibanza 79 kwijana mu bibanza 14,156 bigize amabiro y'amatora bita bureau de vote vyashizeho n'umugwi wigenga Seni. Joto mu gutanga amakuru hagati yayo yakoresha amatelefone, amamesaje asanzwe ndetse n'ama-email n'amafishe yarungitse muri coordination nationale. Uko ivya Joto yashimye yabonye ku rubuga muri amatora yabaye itariki 5 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Mu bisanzwe amatora yagenze neza muri rusangi, aho yagiye iraca hose ku mabiro de vote kubera amabiro de vote, utuzu tw'amabiro de vote batoreramo twari tunyegeza ibanga uri kwatora hesho indorerezi za Joto zaciye nta muntu yashobora kubona icyo umuntu atoye. Aho amasandugu y'amabiro de vote yaroroheza bose kuyashiramo ivyo baba batoye. Aho yaciye wasanga hariho inzego z'umutekano nizo kwivuna basi zicungereye umutekano wabaje gutora. Joto yarabonye kandi indorerezi mpuzamakungu nyinshi zari zihari hirya no hino ku mabiro de vote.
nukuvuga yuko amabirodo vote wasanga batevye kugurura amasaha yo kugurura batevye baca bongera ko inyuma bagaproronja kugira ngo bose bashobore gutora. Twarabonye yuko abatari baronse amakarata yitora bahawe uburenganzira bwo gutora bakoresheje icyo twita udupapuro twitwa récépissé, ndetse n'abatari bafise carte d'identité na récépissé bakaba banditse mu gitabo barahawe uburenganzira bwo gutora. Icyo twaba tugishima muri Arishoto kuko Arishoto yarabisabye cyane mu kiganiro, ni nk'inyungu kandi ni nkarezita, ni nk'insizi kwa Arishoto kuko itariki 24 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 ishamba Arishoto ryabishikirije ribisaba seniko yokomera abantu nabo kugira ngo bashobore gutora, kubera ko kubura amakarata si ikosa ryabo kuko bayabuze biciye mu mugwi seni. Impande y'ivyo rushima ishirahamwe ryarabonye utunenge icyo twitwa irregularité twabonye ku kibuga zabaye hirya no hino mu gihugu. Ku matora twavuze itariki 5 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 ibitagenze neza vyahonyanze agateka kazina muntu ndetse bigahonyanga ubwigenge bwo gutora. Nibi bikurikira Arishoto yashoboye kwegeranya. Ibubanza Arishoto irafise icegeranyo aho umukuru w'ibiro de vote kuri Ecofo Bubanza ya kabiri, kuri umukuru w'ibiro de vote kuri centre Ecofo Bubanza ya kabiri, biro de vote ya gatatu, aho yahohoteye umuntu yaraje gutora aramukubita ingumu ndetse n'inkoni gushika ntamukomeretsa aramubuza no gutora. Kwishuri bita École Internationale ya Bujumbura abarongo ya mabiro de vote kuri yo centre ya École Internationale ya Bujumbura barabujije indorerezi zishira hamwe z'umwe bwa Afrika gukora igikorwa cyazo cyo kurorera mu gihe zari zifise impapuro zemewe na seni kurorera accreditation. Mu Kirundo Arishoto muri Kirundo muri province yagutse ya Butanyerera abantu babiri mu Kirundo, umwe mu Kirundo uwundi muri Vumbi baratabuye amabirete de vote z'iyamapuro usanga ariko imigambwe bashitera ko igikumu bakaba umwese ku mugamba yifuza gutora cyangwa wigenga. Ibujumbura mu ntara Bujumbura yagutse twarabonye abantu bane baje bafise ikarata, abantu bane baje bafise procuration uruhusha gutorera umuntu rurenga rumwe no mu ntara yagutse ya Buhumuza. Twarabonye abantu babiri baje bafise icyo bitwa procuration impapuro zo gutorera umuntu rurenga rumwe, mu gihe umugwi wigenga ujije amatora seni wemera ko umuntu ategeza kuba afise procuration imwe, cyo cyituruhusha bwo gutora ahabwa rumwe. Ingozi twarabonye abantu bari bafise impapuro z'indorerezi accreditation z'amanyanga za fraude, kandi Ingozi nyene twarabonye umuntu yatabuye ikarata y'amatora. Ibururi muri komine yagutse ya Burunga Imatana abantu babiri barahagaritswe kubera bari baratanga amakarata mu nzira, amakarata yitora ajya batorera ko bitwa carte d'électeur ku bantu batandukanye. Ibururi nyene umuntu umwe yarashoboye guhagarikwa yikekwa yuko ariko arabwira abantu uko batora, uwo nubaza gutora baca bamujana mu gasho kandi atari byo. Ikindi twarabonye yuko
abanyamigambwe benshi ho kujana kwitwara gucisha ibirego vyabo biciye uko amateka bitekanya ku mugwi wijejwe mu tunenge bafise, benshi babicisha ku maradiyo n'amarezo sosiyo. Ivyo twashimye kandi twabonye muri rusangi mu bisanzwe amatora yagenze neza. Turaraba amatora yagenze neza, kandi ko twaciye hose intwaro za Eshoto zasanze abarundi benshi mu misozi bafatanye mu munda atawe kubita uwundi. Nta na hamwe twabonye abantu b'imigambwe abajene bagwana kubera ivyiyumviro vya politike bidasa, ntabyo twabonye. Eshoto rero irashima cyane ukuntu amatora yoruganijwe, kandi akaba itigeze ibona umuntu anyurujwe, umuntu ahunze igihugu, canke umuntu yoba ariko aratega ubwoba kubera umugambwe arimo. Kiretse aho twabonye nkuko twabivuze, kiretse aho yabonye gusa nkuko twabivuze umukozi wa seni bitangaje ariwe ashobora guhotera umuntu mugabene igihugu bobo twabonye atangorana. Aisha tukabona ikabona yuko rero abarundi bariko baramenya politiki carico, bariko baragira uburambe muri politiki, kubera twabonye yuko abanyamigambwe abatwara imigambwe batagihenda abarundi ngo baryane bicane nkuko vyahora, kuko bamaze gutahura yuko kuja mu mugambwe ari uburenganzira bw'umwe wese. Eshoto kandi ico yashimye amapeve ivyegeranyo vy'ivyavuye mu matora vyarahabwa umuntu wese abikwiye afise uburenganzira. Ikindi Eshoto mu gucanga mu vyo yashimye vyagaye, yarabonye yuko imigambwe nka yose yari yiyamamaje kugira iri mihiganwa ntiyarungitse yose, yarungitse inderetsi. Imigambwe yafise inderetsi ku mabiro de vote ni mike cyane, aho wasanga ari imigambwe nk'itatu gusa. Eshoto iboneyeho gusaba ibi bikurikira inzego zitandukanye. Isavye umugwi seni wigenga ibi bikurikira: yuko mu gushiraho seni, mu gushiraho abakozi bayo, yoraba uburambe n'ubushobozi bw'umukozi, ikaraba abantu batagifisa agatima ko guhohotera no guhonyanga agati k'akazina muntu, bafise ubuntu nkuko twabibonye ibubanza nk'akarorero aho umukozi wa seni ahohotera abaje gutora. Kuri seni nyene Eshoto yagomba yongere imenyeshe seni kandi yisabe ko yo kwigisha abakozi bayo, ikabigisha kuvyeka agati k'akazina muntu n'uburenganzira bw'utora, kugira ngo abakozi bayo bashobore gukora akazi kabo mu bwigenge ntangere, kandi badashira imbere guhotera umuntu canke uriya. Eshoto irasavye kandi seni kubandanya yigisha abarundi abene igihugu cyo bitwa demokrasi, kandi ikoranye n'amashirahamwe adahanye mu za politiki, kugira abarundi bamenye amatora icarico, kugira ngo uburundi bwacu uje mu iterambere demokrasi nyezina. Ntibumve umurundi wese yuko amatora ari umugambo ahubwo bumve uburundi. Dusabye seni yuko wokongereza ikiringo cyo gushikiriza ibirego kubitagenda neza ku banyamigambo bagomba kwitwara, kuko ikiringo kihari ni gito mu ntumbero yuko kugira imyidogo no kwiyumvira no kugira amakenga bigabanuke. Dusaba yuko seni yoshiraho urwego rwamaho rwo kuvuganiramwo
n'amashirahamwe yigenga kugira baze barahanura inzego ziba zihari kugira agataka muntu n'uburenganzira kwishana no kwizana kwa batowe n'abatwara bikomere mu gihugu. Kubanye politike kumenyera dusabye abanyepolitike kumenyera kuvuga imvugo no gushikiriza amajambo ahumuriza kandi yerekana kari abantu abantu bahagarariye inzego zikomeye, gushira imbere inyungu z'igihugu aho gushira misi keshi inyungu zabo imbere nkuko tubibona muri Aishoto keshi bituma n'imigambo yabo idakomera, kwigisha abanywanyi babo n'abari nyuma kugira birinde ikintu cyose coza gihungabanya agateka muntu kohotera kirimwa muntu kugira ngo abarundi bagume bafatanye mu nda. Kandi tusabanye politiki gushira imbere mu byo bitagenda neza, gushira imbere kwitura inzego zibijeje nk'ubutungane ntibashira imbere ingufu kugwana canke guhonyanga agateka k'umuranuri. Aishoto kandi ibone gusaba abarundi muri rusange kubandanya bafatanye mu nda muri bwabo bwabo kuko twabibonye babifatanye mu nda muri amatora twarimo benshi kiretse bamwe bataramenya intumbero ya demokrasi amatora yo kwishana no kwizana. Dusabye abarundi kandi gukomeza gusangira kabisi n'agahiye no gufatana mu nda bakabandanya imico y'abiranga abarundi myiza gufashanya kuko inyuma y'amatora ubuzima burabandanya, amatora ashobora gutuma abarundi bacanamwo. Aishoto iboneye gusaba abatowe abaze gutorwa muri amatora y'itagisi 5 kwezi kwa 6 umwaka wa 2025 yuko bokumviriza abarundi bose kandi bovugira abarundi bose badacaguye aho cyaye badashize imbere abari mu migambwe bakomokamo. Ico turagishimitse ko dusabye yuko ivyo gushira imigambwe imbere ngo kumukamo umugango bantuwe naba ubaje batoyewe abarundi bose. Aishoto iboneho gucigenda ishimye kuvyo yabonye, irashimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku nguvu yakoresheje cyane mu guhamagarira no gusaba yuko atamurundi n'umwe yohohoterwa yogirirwa nabi kubera ibihe by'amatora turimo, cyane ijambo yashikirije itariki 9 kwezi kwa 5 umwaka wa 2025 Igitega yugurura amatora ho yasabye ashimitse atamurundi n'umwe yohohoterwa cyangwa girirwa nabi kuri amatora. Aho turamushimira kuko hariho mugabaci inyuma batavyumvise, hariho abahohoteye abantu, hariho abarenza amategeko, mugabo tushima yuko bamwe bariko barahanwa n'abandi bahoteye abene gihugu nabo nibahanwe. Ijambo yavuze yuko yarahamagara amashami yigenga yuko tumufashe guhanura abase tumufashe kubashengeza. Turamusavye rero duhereye nk'abantu bibanza muri yo vote bafasha abantu umuntu aje gutora bagahuragura bakamuhotera bakamara gatora ku burenganzira bwabo kandi cyo bibajejwe ko bahanwa hisunze amategeko kuko biturumva ko bahanwe neza. Tukadusaba naba bo kuri centre de vote ya Ecole Internationale n'ababujije indorerezi nabo bose bagenda bafite amakarata menshi, dusaba ko bahanwa uko bakoraze inyuma y'amategeko kuko umuguru yabisabye. Twongeye gushimira kandi abarundi kuntu bamenye demokrasi n'ubandanye bafatanye mu nda. Mu gushimira dushimiye kandi umuguseni tusaba yuko amatora azoza ukomeza demokrasi, ukomeza gushira imbere yuko umurundi atorije ashaka yishira kizana imigambi ikomera kandi kisanzura. Aishoto ntiyogenda idashimiye amashirahamwe, irashimira amashirahamwe mpuzamakungu n'ay'igihugu
yagerageje gukwikira amatora uko aragenda kugira ashobore gufasha ko demokarasi mu Burundi shinga imizi, kuko ariko shinga ryatekazi na muntu. Turashimiye kandi ibinyamakuru, abamesha makuru n'amaradiyo n'ibinyamakuru, kuko vyagizwe hantangire mu amatora mu gwijambo bose, abanyamigambwe, amashirahamwe yigenga n'abarundi ushisho bagona. Bahadusaba rero leta mu gihe cy'amatora uburenganzira no kureka amesha makuru bagashikiriza ku rubuga ivyo babona umwanya ku mwanya, ntibabafate ngo bibanza guca hariya na hariya kugira dukomeze demokarasi. Tushimiye ugwaruka turangiza ukuntu babandanya bombatiye amahoro, bakagikoreshwa n'abanyepolitike mu kugwana no kwirukanako no guhoterana, kuko baramaze gutahura yuko amahoro ari karamuganda ntibacura, kandi ugwaruka rumenye yuko kubwarishoto ari zo nguvu z'igihugu bategereza guhindura igihugu, badashobora kwemera kutamika ijambo y'abanyepolitike bakora ku nyungu zabo, babimenye ahubwo bamenye yuko bazohindura Burundi bakabushikana kure. Bikaba bigiri Bujumbura tariki 11 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 kubwishama ishoto Vianney Ndayisaba umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu.